Nyuma yuko uwatsindiye igitsibo ca MissNgoma 2020 mu ntara ya Gitega n'ibisongerezi vyiwe basohoreye urwandiko rw'uko bahagaritse gukorana na Ingoma Event yari yateguye ihiganwa. Urubuga rwa X-Media rwegereye urongoye Ingoma Event kugira hatangwe umuco. MissNgoma 2020 Alfred Hakizimana nyene Ingoma Event avuga ati: MissNgoma 2020 naze adusinyire amasezerano hama imodoka yiwe ayitahane. Ku kibazo c'ubushimwe butatanzwe ari nayo nkwezi y'amarere, Alfred Hakizimana arongoye Ingoma Event agira ati: igituma gushika uyu munsi imodoka ya Miss itaratangwa nuko Miss Ananiera n'ivyegera vyiwe banse gusinya kontra yuko tugiye gukorana umwaka wose. Iyo kontra niyo irimwo ivyo basabwa n'ivyo natwe twiyemeje. Turamaze kwicarana incuro nyinshi ngo bayisinye, buri gihe batubwira ngo bagiye kwiyumvira n'uwo imodoka irahari naze adusinyire ace ayitahana. Abadofinizi bobo basanzwe bazi ko atagashimwe canke ibahasha bariko barahiganirwa. Ananiera MissNgoma 2020 aratubwira uko vyagenze avuga ati: nk'akarorero Alfred Hakizimana atwara Ingoma Events yarabeshe ibimenyesha makuru mu kuvuga ko nari bwaronke wa muduga nemerewe nka MissNgoma 2020 kubera ko narindi muri auto école na rimwe nigeze njaye. Iryo kete nayimeje kuvuga ko twajyandikiye umu ADG ariwe umushefu wa Ingoma Events. Twari mwandikiye bimusaba yuko twohagarika canke mettre fin ibikorwa twari dufitaniye twari dusanzwe dukorana. Iyo ngingo twayifashe kubera hariho ibintu yasezeranye atashikije, kandi hari n'ivyo yagiye abesha kuvyerekeranye urukurikirane rw'ibikorwa. Ego mu bisanzwe ntiyabeshe twebwe, yabeshe ku media yuko hariho ibikorwa biriko biraba kandi bitariko biraba. Nk'akarorero yaravuze ku media yuko Miss ari muri auto école, nta na rimwe nigeze nja muri auto école. Hama kandi n'ayandi ma activité menshi yazarashira muri kazoza ko bizoba ariko ivyariko biraba. Hama ikindi naco amapri aba nk'aba Miss turi ngaha twese ibizwi n'imodoka y'umu Miss nigeze iboneka n'amapri y'abadofini, mbere n'abari bashitse muri finali bari bemerewe amapri ariko ntabe baronse. Icambere na mbere ntitubivuyemo, duhagaritse ibikorwa kuko nitwobandanya dukorana n'abantu badusezeraniye ibintu ntibabishize. Okay, ikigira kabiri, ubwo bushimwe icari kizwi cavuzwe hose, bose bakizi ni imodoka yo mu Miss hamwe n'ama envelope. Ayo ma envelope ntiyarazwi igitigiri, twarabivuganye ko kenshi ariko nta nyishu itomoye tugeze tubironkako. Hama kandi ndibaza ntakikiranye hariho ama interview menshi yagiye haba. Muri ama interview yagiye abivuga ko ibintu byinshi bitandukanye, hamwe akavuga ibi ahandi akavuga ibi, niho havamwe n'ivyo avuga ibitariko biraba kandi donc akabesha ibintu biriho bitaba. Twahagaritse ibikorwa twakorana nawe. Umuntu muri uko murakorana bisabe ko muberana abizigirwa. Ubwo bwizigirwa budahari bituma ibikorwa bitagenda neza. Nico cyatumye rero tuba turahagaritse ivyo bikorwa, dusaba yuko nyene nkawe ico twomusaba arabizi ko ategerezwa gutunganya ibintu yari yarasezeranye. Mu bisanzwe icyatumye tubahamagara mwese kugira ngo tuvuge ukuri kw'ibihari. Icambere na mbere twabimwandikiye, twanditse rijya kete ryo gusaba guhagarika ivyo bikorwa kubera ko hari tutari kubandanya gukora ibindi bikorwa, hariho ibindi bitaratungana. Ico ni kimwe. Kigira kabiri cyatumye tubakoranya, muri uwo mwanya twari turindiriye twihanganye tuzi yuko hari ikintu kizoba, hariho changement izoba. Twararindiriye kugira ngo turabe yuko cyo hinduka, ariko nta na kimwe cigeze gihinduka, ahubwo vyagiye biba le pire kuko yagiye avuga ibitari ivyo. Ivyo rero vyatumye tudashobora kwihangana tuvuge ukuri guhari. Ukuri guhari nuko
Miss ntiyigeze aja muri auto école hama ntiturashikirizwa ivyo ubushimwe kenshi mu ma evenement yose ahaba naho yoba ari course naho yoba ari ama evenement nyene ama competition atandukanye evenement igihera baratanga ama prix bigahera hama ibindi bikorwa bya evenement bari back abantu baza kubibona mu nyuma ntidushobora gutangura ibindi bikorwa hari ayo ivyo vy'ama prix canke hariho n'ibindi bitaratungana rero niyo realite niko kuri twashaka kubabwira tuganira entre yacu n'aba organisateur ba Ingoma event niyo yabaye nka préavis kuko twaraganira nkuno munsi tukavugana iyi mu ndwiza tuzokora iki ariko mu ndwiza hageze ntihagire ico dukora ugasanga ntibaniyesikize ngo twasibijwe n'iki canke tugategura ati ibi bizoba ariko uko babiteguye ntibariko biba yarashaka kutubwira nka twebwe abadofine yarashaka kutubwira ati mwege ntimwaje guca amahera reka tubanze dukora ibikorwa iby'amapri bizoza mu nyuma Miss nawe akitwaza ati imodoka yawe we ntuzi kuyitwara reka mbe ndayikubikiye ntizoje kugonga mu gihe ananiyera yoguma anana gutya Alfred hagira ati hazoca hatogwa nka Miss wakurikira bajya le meilleur perdant mu rurimi rw'igifaransa hama abadofine babe abamukurikira dufite amasezerano n'amashirahamwe ko bazoba abambassadrice babo tudashobora guhagarika ibyo jewe nibaza yuko iyo umuntu wese agiye muri competition c'est vrai yuko bashobora kuvuga ati tuzotanga iki mugabo twebwe nkuko tubizi kandi twari dufise ico dushaka gushikako cyane mu maproje yacu twako turategura bari bavuze yuko bazodufasha kuyarealiza ni kuvuga rero ngo ntitwashize umutima cyane mu kumenya amahera kuko muri ico gihe wacumenga tugiye kurondera amahera oya ego ça faisait partie na prix mugabo si cyo cyari kitujanye cyane hari nkuko babivuze mu kivugo cabo ndi umunyakaranga donc umukobwa aciye ubwenge kandi w'umunyakaranga ukuvuga ngo ntitwari samahera cyane yaradutwaye mugabo quand même yategezwa kubaho kite ryacu ntiryasohotse kubera ko twumvise Miss Burundi oya twebwe twariyumviriye turarindira nkuko bavuga ngo umukobwa w'umunyakaranga buriya ntavugira hejuru abafise ukuntu nyene agira utuntu twose en secret ntitwari gutegezwa kuvuga ku ma media hose tukaguma tubabwira ngo tuko turategura ibi tuko turategura biriya oya twabigize twitonze turarindira nkuko yatubwiye ati turindire twarabonana nkuko twabibagiye bakatubwiye ati turindire ngabo tuguma turindiriye twitonze cyane turarindira aratubwira ati i janvier ntihera nkuko mwagiye murabyumva ni naco gituma rero twarindiriye yuko janvier ihera ku buryo dushobora kwandika lettre muri février kuko twebwe hari umwanya uri kuradutanga tube dufise ibyo twari twiyemeje gukora nk'ayo maproje yacu nyene hari ibyo rero dushaka gukora biriya tubikure mu nzira hama dutangurane n'ibindi ku kibazo ca staff ivuga nayo ko itahembwe Alfred avuga ati wo guha amasezerano twari dufitaniye n'abari muri staff yavuga ko tuzogabura ayazoba asigaye inyuma y'ibikorwa vyose navyo twarabikoze mu ndwi ya Noheli ku kibazo c'umufotografe n'umu DJ nabo bavuga ko batararonka agahembo kabo uwo yateguye iryo higanwa agira ati twarabatumye ko ngo baze duharure ayo tubasigaraniye ko n'ubu nta numwe turabona igituma banka kuza nuko umufotografe bamubwiye ko tuzokuramo ayo guhemba uwaje kumufasha gukora amavideo kuko vyaramunaniye bisaba ko tuzana umufasha ku mu DJ nawe dukuramo amakonsommation yagize bamurihiye kuko ntivyari mu masezerano ko tuzobimurihira hama tumuha yasigaye